Neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi turabahaye ikaze mwese abatwumviriza ngako nino mbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende hibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa canke akagaruka mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mwese rero mu makuru karasatira uno mugoroba wo kuri uyu wa mbere kwigenekerezo ya 21 ukwezi kw'icumi umwaka 2024 ndabahaye ikaze mwese aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa guturuka ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Diragingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nga mu gihugu c'u Burundi kuri uyu wa mbere by'umwariko kwigenekezo ya 21 ukwezi kw'icumi 2024 umukuru w'igihugu c'u Burundi afatanyije n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye mu ndongozi z'u Burundi by'umwariko barimo by'umwariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca barimo abandi bategetsi bagiye batandukanye baba ndongozi mu bijejwe umutekano haba umushikiranganje ajejwe by'imigenderanire mpuzamakungu aho Bershingiro ndetse n'abandi bagiye batandukanye barafatikanyije by'umwariko aho hibutswe ku nshuro igira ya 31 umunsi wo kwibaka by'umwariko incungu ya demokarasi President Melchior Ndadaye uwo munsi ukaba wari ufise rero ikivugo kigira ngo by'umwariko tugendere mu makanda y'incungu z'igihugu cacu twamirire kure icyo dutandukanya hakaba haje kugenda harabaho by'umwariko umuhango ukomakomeye cyane ndetse Evariste Ndayishimiye mu mutekano mwinshi akaba yaje kugenda by'umwariko agira anijambo avuga mu nyuma ya misa yabaye yo kumusabira nkuko amakuru akomeza kugenda aradishikira n'umuhango kandi wanitabiriwe n'abandi bagiye batandukanye barimo Mama Buntu canga se umutambukanyi w'umuhisi w'igihugu c'u Burundi yahoze ari umuperezida w'igihugu c'u Burundi nyene Petero Nkurunziza abakaba nawe akaba yarari muri uno muhango nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe ntiyari umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko igihugu c'u Burundi kitazacogura ku ngamba cyafashe mu bigendanye no gukwiza umutekano hose ngamwe imbere mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cyane yaje kugaruka by'umwariko ku buryo akarengane kariko karagwanya barimo barakagwanya ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye by'umwariko nibibuza ndetse n'ibibangamira agateka kazina muntu yanagaragaje neza ko by'umwariko Burundi butazigera burihanganira umuntu uwari we wese azohiyahiya canke azogerageza by'umwariko kugerageza by'umwariko guhitana ubuzima bw'abanyagihugu. Nyamara Evariste Ndayishimiye arashinzwa ibyaha bigiye bitandukanye kuri ino ntwaro yiwe haba mu kunyuruza abantu ndetse by'umwariko no guhotora abantu ndetse no kugandagura abantu hifashishijwe ugwaruka ndetse n'abajejwe iperereza ugwaruka rubarizwa mu mugambwe uri ku butegetsi ruzwi by'umwariko nk'imbanira kure. Niko kandi ingabo ziwe zisanzwe zirabarizwa mu bice bimwe na bimwe hirya no hino ngaha ku isi mu karere k'ibiyaga binini ziriko zirashinzwa kugira uruhare rukomakomeye cyane mu gutuma ibintu birarushaho kuzamba ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye kandi ugaragaza neza yuko ari umwere ariko nyamara ibihugu by'abanyi birimo nk'igihugu c'abanyi c'u Rwanda kiramushinza mu gukomeza gukorakorana by'umwariko n'imihari igiye itandukanye izwi nka FDL ndetse na FRN isanzwe irafise icicaro cyanga mu gihugu ciwe mu shamba rya Kibira ifise gahunda ndetse n'intumbero yo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ngaha muravya ikiziga cya Pascal Nshimirimana rero caratowe mu gikoni nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ejo haheje mu gatondo nibwo rero twari twabashikirize by'umwariko inkuru y'akababaro ivuga ko Pascal Nshimirimana umukozi w'ishirahamwe Brarudi yabuzwe irengero kuva kwa gatanu uheze kwigerekereza 18 gitugutu 2024. Amakuru yavugaga yuko rero yavuye mu kabari ko kwa Muramu yonyene isaha by'umwariko mw'isaha z'ijoro hanyuma akaza gutakinjiza imodoka yiwe mu rupangu mu nyuma by'umwariko bwoca ntaze kugira umenya uko byomugendekeye mu nyuma y'uko rero by'umwariko hari haheze kumenyekana amakuru akomakomeye cyane ubwo nyine abasanzwe barabarizwa muri ugo ruganda bavugaga yuko rero bohereje imodoka kugira ngo ice iza kumutwara nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu rero ikiziga kibe kikaba cyamaze kugenda kiraboneka
mwaka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icakora amakuru avuga ko yari atakibana n'umukenyezi wiwe mu nyuma y'uko bari baramaze kugenda baratandukana. Tukiri ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi mu gihugu cya Mozambique abarundi 8 baraterwa ubwoba ko rero bashobora kurungikwa mw'ibohero rikuru. Abarundi 8 baramaze amezi arenga 5 bafungiwe mu gasho k'igipolisi ca Mozambique mu ntara ya Nampula iri mu buraruko bushira rero ubuseruko bw'umugwa mukuru rero Maputo. Bafashwe by'umwariko umwe mu gihe bariko baja muri icyo gihugu co muri Afrika y'Amajyepfo kurondera akazi. Igipolisi co muri Mozambique kirabatera ubwoba ko rero kizobarungika mw'ibohero mu gihe batoriha rero abo nyene amahera yo gusubizwa inyuma. Imiryango yabo yarituye rero abaserukira Burundi muri ako karere, ariko biraba ivyo busa atacyo bariko barakora. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa nga mu karere k'ibiyaga binini, ndetse tunagaruke kubikomeje kugenda biravugwa cane hirya no hino ku isi. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harakomeje kugenda haravugwa amakuru akomakomeye cyane avugwa ku ngwano zimaze imisi ziraba, aho umwari wa M23 rero ukomeje kugenda ararusha imbaraga ku buryo bukomakomeye cyane inzego z'umutekano z'icyo gihugu. Ndetse by'umwariko amakuru akomeza kugenda aradushikira akavuga ko by'umwariko noneho Tshisekedi nawe ubwe yabuze icyo yakora mu nyuma y'uko uyu mwari wamaze kwigarurira ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Umusirikare wa Israeli uri mu bakomeye yaje kwicwa arashwe mu nyuma y'ibitero bikomeje kugenda biraba, ndetse n'ingwano zimaze imisi ziribonekeza mu bice bigiye bitandukanye, cane ibice bisanzwe by'umwariko birafisanye cyangwa se bisanzwe by'umwariko biramamo ingwano nga mu burasirazuba bwo hagati. Ndabaha ikaze rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero by'umwariko byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe by'umwariko 5 kuri 5 mu makuru tubandanya kugenda turabashikiriza. Niba kandi by'umwariko utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, turakwifuriza umugoroba mwiza cyane cyangwa se ibihe byiza bigendanye naho uherereye. Abatwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi, twizere ko muri amahoro by'umwariko abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mu karere k'ibiyaga binini, mwese turabahaye mwiriwe canke mwaramutse canke umugoroba mwiza bigendanye naho muherereye. Reka tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira aravuga ko nga mu kino gihugu cacu c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, inzego zijejwe umutekano nga muri kino gihugu c'u Burundi zari zacungiye umutekano ku buryo bukomakomeye cyane, aho zimwariko zariko ziracungira umutekano nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma y'uko rero by'umwariko hariko haraba umuhango by'umwariko wo kwibuka umuhisi Melchior Ndadaye yarahoze atwara igihugu c'u Burundi. Uyu nguyu yarabaye president by'umwariko nga muri kino gihugu c'u Burundi, ndetse gushika ubu ngubu hakaba ariho ibikorwa bimwe na bimwe bikomakomeye cyane byagiye biramwitirirwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusomera. Murazi ikibuga cy'indege by'umwariko mpuzamakungu canke mpuzamahanga cya Bujumbura, murazi ko cyitiriwe Melchior Ndadaye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Uyu muperezida benshi baramufatiraho rero by'umwariko urugero mu kuba ari umwe mu bantu bari bafise by'umwariko gahunda zo kubahiriza agateka kazina muntu, ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira. Bamwe baribaza niba koko by'umwariko nga kuri no ntwaro ya Evariste Ndayishimiye hashobora kuzibonekeza agahenge kagendanye no kuba horonswa amahoro ndetse n'umutekano. Mu gihe inzego z'umutekano nga muri kino gihugu c'u Burundi ndetse n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye bariko barashinzwa inshuro nyinshi by'umwariko kugerageza guhungabanya ndetse no kunyuruza abantu n'ibindi bikorwa bigiye bitari byiza, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke se nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Uyu munsi hariko harahimbazwa by'umwariko hariko harahimbazwa umunsi mukuru nyene w'uyu yahoze atwaye igihugu c'u Burundi Melchior Ndadaye. Mu muhango waje kugenda uritabirwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mutekano mwinshi, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe by'umwariko Varisto n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Hari n'abandi banyacyubahiro canga izindi ntwazangabo, ndetse by'umwariko n'abandi bajejwe amabanga agiye atandukanye nga mu gihugu c'u Burundi, harimo nk'umushikiranganje wa mbere
Gervais Ndirakobuca mu nyuma y'iko rero ku munsi w'ejo yakubutse mu nama ikomakomeye by'umwihariko yari kirabera muri Guinea Equatoriale yari yarahagarariyemo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nawe kandi yari kumwe n'umutambukanyi wiwe, harimo kandi abandi bagiye batandukanye barimo nka Albert Shingiro asanzwe ari umushikiranganje ajejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu n'umutambukanyi wiwe, harimo abarimo nka General Prime Niyongabo, abarimo Petero Nkurukiye n'abandi bagiye batandukanye baba abajejwe iperereza, harimo kandi na mama Mbuntu yahoze ari umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Nkuko amakuru akomeza kugenda aragaragara, Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe rero yasabye abanyagihugu bose gukomeza by'umwihariko gukomeza kuzirikana uburyo rero uyu mugabo Melchior Ndadaye yaraniye amahoro ndetse no kubahiriza agateka kazina muntu. Mu gihe yavuze ko imyaka ishika kuri 31 rero irangiye Perezida Melchior Ndadaye agandaguwe, aho by'umwihariko byari kwigenekereza 21 gitugutu umwaka w'1994. Varisto Ndayishimiye by'umwihariko yavuze yuko Uburundi butazokomeza kugenda burihanganira abantu bagerageza kugabanya agateka kazina muntu ndetse by'umwihariko no gukora ibisa by'umwihariko no gushaka no gukora ibisa by'umwihariko ndetse no gukomeza guhangana cyangwa se by'umwihariko kunanirwa kutubariza agateka kazina muntu. Nyamara intwaro ya Evariste Ndayishimiye iragaragazwa neza yuko ari imwe mu ntwaro ziriko zirahungabanya cyangwa zirahangana cyangwa zirabangamira agateka kazina muntu. Icegeranyo giherutse gusoka muri uyu mwaka cy'umujango uharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch cyarashinjije intwaro ya Evariste Ndayishimiye kuva mu myaka 4 rero akwije ari ku butegetsi kuba yarakomeje kugenda arangwa no kunyuruza ndetse by'umwihariko no kugandagura abadahuje ibyumviro byiwe nawe na bya politike, ndetse bamusaba yuko ibyo byohagarara aho ngaho. Evariste Ndayishimiye yagarutse kuba ariko baragerageza by'umwihariko guhungabanya umutekano w'u Burundi, ndetse by'umwihariko yavuze ko abansi b'abarundi bazwi kandi by'umwihariko bazakomeza kugenda baracungirwa hafi ku buryo batazongera gukora ikindi kintu kibi. Yavuze yuko rero agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyagiye biraba nko kuba perezida bagiye batandukanye bitazongera kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yanavuze yuko rero by'umwihariko abansi bakomeza kugenda baragerageza by'umwihariko kumutera ubwoba ndetse no kugerageza kumwataka, ariko yanavuze yuko by'umwihariko ibyo ngibyo bitazoca biragerwaho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda arashinzwa kuba ari umwe mu baperezida bagiye batandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga binini, we na Perezida Tshisekedi rero bagiye barashinzwa gucumbikira imihari igiye itandukanye iragwanya ibindi bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi. Imihari bakaba bayishinza kuba irakorera mu bihugu bigiye bitandukanye by'ibyo bihugu, ndetse bakaba barakomeje kugenda bagaragaza ko bidashobora kuzorohera abo baperezida muko bashobora kuba bogera ku mahoro arambye mu gihe bakomeje kugenda barashyigikira iterabwoba. Ngaha mu Burundi haravugwa imikoranire ikomakomeye cyane n'inzego z'umutekano z'u Burundi by'umwihariko ziganjemo abasanzwe by'umwihariko bazwi nk'aba FDLR ndetse n'aba FLN basanzwe baragwanya igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakomeza kugenda hibonekeza amakuru agiye atandukanye avuga ko Burundi bukomeza kugenda burakorana n'izo nzego ndetse n'iyo mihari mu bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse hari abatajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibyo ngibyo bizahora biragira ingaruka rero ku gihugu c'u Burundi, aho igihugu c'u Burundi kigenda kiragabwaho ibitero mu buryo bugiye butandukanye, ariko kibashije kuba cyosobanukirwa cange ngo kibashe kuba cyomenya uko ibintu bihagaze n'impamvu yabyo. Ngaha mu Cibira harakomeza kugenda bibonekeza ibitero bidasanzwe ndetse bitanasobanutse, nyamara bikaza biragira ingaruka zikomakomeye cyane ku banyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira cange aratugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza ko by'umwihariko na operation imaze iminsi irakorwa ngaha mu shamba rya Kibira ari operation y'akataraboneka ndetse yaje kugendera siga intege nke ngaha mu gisoda c'u Burundi, ibyatumye inama zikomakomeye cyane zongera kwibonekeza mu Burundi. Icyakora Evariste Ndayishimiye akunze kugaragaza neza yuko by'umwihariko umutekano w'igihugu wubatse neza, ariko abanyagihugu ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko batishimiye umutekano bafise, mu gihe bavuga ko by'umwihariko hakomeza kugenda hibonekeza ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye n'iterabwoba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Tukiri nga muri kino gihugu c'u Burundi kubigendanye n'agateka kazina muntu, abantu barakomeje kugenda baranyuruzwa igihe gikomakomeye cyane.
nk'uko nabivuze muravya ikiziga cya Pascal Nshimirimana caratowe mu gikoni. Ejo haheze mu gatondo nibwo rero twari twabashikirize amakuru yihuta avuga ko Pascal Nshimirimana umukozi w'ishiramwe ry'ibinyobwa Braludi rero yabuzwe irengero kuva kwa gatanu heze kwigenekerezo ya 18 gitugutu 2024. Abaherutse ubwa nyuma rero Pascal Nshimirimana hari kuwa kane hagati rero y'isaha 5 n'isaha 4 z'ijoro avuye mu kabari kamuramu wiwe nk'uko byama biradushikira atashe mu rugo rw'iwe by'umwariko ngaha muravya muri commune Mutimbuzi kuri Transvera Sale ya 15 by'umwariko kuri Avehene ya nimero 115. Pascal yarashitse iwe rero arinjiza imodoka mu rupangu atawuzi ivyakurikiye. Bukeye kwa gatanu mu gatondo rero by'umwariko muri Braludi bamuhamagaye kugira bamumenyeshe ko rero imodoka itwara abakozi ije kumutora basanga itelefone yiwe irazimije. Batumye ababanyi nabo batumye ababanyi ibiwe nabo baramubuze. Abagiye by'umwariko ku rugo rw'iyo basanze urupangu guguruye, umukozi atariyo ari umukozi nyene yagiye kuboneka isaha 8 z'umurango. Avuga ko yari yazindutse kuraba umugenzi mu gisagara ca Bujumbura. Umukozi yavuga ko yari yasize shebuja aryamye. Uwo mukozi bivuga ko yaciye aratwarwa n'abajeje iperereza by'umwariko kugira ngo babashe kuba bojya gukora amatohoza. Inyuma y'imisi ishika muri 3 atazwi irengero, Pascal Nshimirimana yaratowe ikiziga kiwe uno musi mu gatondo mu gikoni caho mu rupangu rwiwe by'umwariko. Ikiziga cyari gitanduye kononekara. Hano bica byumvikana ko Pascal Nshimirimana ashobora kuba rero by'umwariko kuba yishwe by'umwariko agishika mu rupangu kwa kane mwijoro. Birumvikana kandi ko umukozi wiwe afise uruhara mu byabaye byose. Abazi umuhisi Pascal Nshimirimana baravuga ko yari umuntu w'umunyamahoro cane. Bavuga ko kandi yakundaga gutera inkuru ndetse no gutaramana n'abagenzi. Ikindi bose bahurira ko rero nuko atamugambwe numwe yarimwo. Bavuga ko kandi yari umugenzi w'aba CNDD-FDD n'abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi. Ntiyatinya guharira by'umwariko ibijyanye na politike iyo yari kumwe n'abagenzi yizeye ariko nta ruhande yari yegamiyeho. Amatati nka bose bagarukaho by'umwariko nayo yari afisanye n'umukenyezi wiwe. Hari haciye hafi umwaka umukenyezi wiwe yaravuye mu rugo aja kwibana agenda ajyanye n'abana atawuzi ko rero ibyo bifise rero icyo bipfana n'urupfu rwa Pascal Nshimirimana. Ico bikoze rero by'umwariko umukenyezi wa Pascal Nshimirimana ari mu bamurondeye rwose amaze kubugwa irengero nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu by'umwariko nta wuzi by'umwariko ibyikomeje kugenda biragaragara. Umaze gufatwa rero n'umukozi w'umuhisi yarahagaritswe kwa gatanu mu ntumbero y'amatohoza nk'uko byama biradushikira cange nk'uko amakuru yama aradusomira. Kugeza ubu ngubu by'umwariko harakomeza kugenda haribazwa ingene ndetse n'icyoba cyabaye mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda by'umwariko abariyamiriza ibyo bikorwa bitari byiza bikomeza kugenda birabibonekeza cyangwa se bikomeza kugenda biradushikira. Abarundi babarizwa muri Mozambique by'umwariko bariko barahatwa barategwa ubwoba ko bashobora kurungikwa mu gakasho. Abarundi bashika ku 8 baramaze amezi arenga muri 5 bafungiwe mu gasho k'igipolisi ca Mozambique mu ntara ya Nampula iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Maputo. Bafashwe umwe kuri umwe rero mu gihe bariko baraja muri icyo gihugu cyo muri Afrika y'Amajyepfo kurondera akazi. Igipolisi cyo muri Mozambique kirabatera ubwoba ko rero kizobarungika mwibohero mu gihe batoriha abo nyene amahera yo gusubizwa inyuma imiryango yabo by'umwariko iyo yaritoye abaserukira Burundi muri ako karere ariko biranga biyo by'ubusa. Amakuru twaronse rero nuko umwidogo wabo barundi by'umwariko 8 ni Jonathan by'umwariko niyo nitungira yavukiye kuri commune Mabanda mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Terezoro Kakuze rero yaravukiye muri commune n'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Jamari ndiho kubgayo wo muri commune ya Mugwi mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira urengero bw'u Burundi. Olivier Izonderera avuka muri commune ya Gahombo mu ntara ya Kayanza mu
buraruko bw'u Burundi. Alexandre Nishimire rero wo muri komine ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Hassan Nkurunziza wo muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Elias Barayavuga wo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko, ndetse na Jabo Nifasi Bikorimana wo muri komine rya Nsoro mu ntara ya Gitega hagati. Abo banyagihugu bako bashika ku 8 b'abarundi barafashwe muhiwe bariko bari mu rugendo bajya muri Mozambique kurondera akazi nkuko bivugwa n'imiryango yabo. Bavuga bati bamwe rero bari mu Barundi bamaze imyaka myinshi cyane baba mu gihugu, by'umwariko bari baravuganye ko bazoronderera akazi canga z'umwariko bakabakoresha bamaze gushika muri Mozambique. Kubgabo bafashwe n'abajejwe by'umwariko ivy'abimukira muri Mozambique baramaze kujabuka urubibe icyo gihugu gihana urubibi na Malawi. Bafungiwe mu ntara ya Nampula rero igipolisi kibafunze cyaranse kubarekura gisaba ko rero by'umwariko horihwa ibihumbi bishika kuri 30 bya metikazi amahera akoreshwa muri Mozambique, nkuko rero bivugwa nabo mu miryango y'abafunzwe baje kugera baravugana n'umumenyesha makuru wacu. Ayo mahera agenewe by'umwariko abapolisi 5 bo baherekeza gushika mu Burundi by'umwariko, nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwariko. Ayo mahera akaba angana by'umwariko n'ibihumbi miliyoni 3 n'ibihumbi amajana 375 by'amarundi. Imiryango yabo bafungwa rero baravugana akababaro bati ntidushobora rero kwegeranya ayo mahera. Abapolisi ba Mozambique barateye ubwoba bo Barundi ko rero bazorungikwa mu mabohero, aho rero bizoba bigoye cane kubasohora mu gihe by'umwariko batoshobora kuriha ayo mahera imbere y'uwa kabiri igenekerezo ya 22 Gitugutu. Imiryango iravuga ko rero ikenye cyane. Abarundi bigira abakomisiyoneri by'umwariko muri icyo kibazo baraduhenze, twegeranyije hagati rero y'imiliyoni 5 n'10. Twibaza ko rero ayo mahera yoshikiriye igipolisi cyo muri Mozambique, ariko twatanze ku munota wa nyuma by'umwariko bari ababisha uruyeri canga se barabasikamye. Niko rero by'umwariko abo mu miryango yabo bagaragaza umubabaro. Hari imiryango yiciye ubuseruko bw'u Burundi rero muri Zambia hamwe n'intumwa za Republika y'u Burundi muri Mozambique na Malawi kugira ngo rero abo Barundi babashe kuba borekugwa, ariko byarabaye iby'ubusa. Basaba yuko rero leta y'u Burundi yobatabara. Umuvugizi wa leta y'u Burundi by'umwariko ntitwamutoye ngo yishure rero ivyo bibazo. Muri iyi myaka iheze Abarundi amajana n'amajana bagizwe n'abakiri bato rero barangije amashuri yisumbuye n'abatarize barondera ubuzi, baragiye mu bihugu byo mu bumanuko bwa Afrika nka Zambia, Malawi, Afrika y'Epfo, Mozambique. Muri Zambia rero ho muri Afrika y'Epfo niho rero hakunda kuvugwa imikwabu iko Barundi. Si ibingibi gusa kuko no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Tanzania naho harakomeje kugenda hibonekeza icyo twakwita nk'ibihe bidasanzwe byo kubangamira ndetse by'umwariko no gutuma Abarundi bamwe na bamwe barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane ugwaruka rw'Abarundi barakomeje kugenda rahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusomera. Abanyagihugu barakomeza kugenda basaba leta yuko yobatabara. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere.